Wari kiova cyo kumzibu. Já podia te ajudar a se vestir com o amor feliz. Você não vai estar falando no vídeo. Nta n'umwe. Jux, chukua kamera. Chukua kamera. Acha kumuuliza. Fani no mugabo wawe. Utari wadupresa. Wow, my goodness! Rava! Anisaba gute? Welcome to our farm. Ami nyuma? Yes, Telecom. Wow. Tuweze mwarayibonye muri filme umupfakazi. Turaki muyaya wawe. Utisha tukenda leo kuze. Mana riyo renine. Isaac. Siraje menshi. Wani Isaac TV. Siraje menshi. Wa Isaac TV. Aga kantu. Abo? Yes, Telecom ni Kubaza ko tuvuze icyo bakora abantu, tuvuga amateka yabo. Fani biki n'amahoro.
kavukiro c'u Burundi. Abenshi murabizi yaramaze igihe kitari gito atari mu Burundi, ari mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Yari yagiye gukora umurimo wiwe mu gihugu c'u Rwanda. Rero tunezerejwe no kongera kumwakira iwacu. Nukuri ni ikimenyetso c'uko tumukunda, c'uko tumwishimiye. Rero irindi jambo rimwe ni ryo gushimira mwebwe mwese mwahevye ibikorwa vyanyu mukaza kubana natwe, mugaheba ivyo mwarimwo byose mukaza kwifatikanya natwe kugira twakire Fanny Lavine. Abandi bantu nshimira cyane n'aba journaliste, nukuri turabashimiye gose gose. Jewe nashitse kuri aeroport mbona aba journaliste baje numva ndarengewe. Hari nabo tutiyumvira ko baza kuza, hari abo jewe ntabariye kumbure Fanny Lavine yari yababari, mugabo nashitseho ndanezerwa mbonye aba journaliste bahari. Nukuri ni kenshi twama twababonye, mwama mwatwitayeho. Rero turabashimiye cyane. Nibaza ko ikindi naco Lavine nibaza ko tuhava tumuha umwanya nawe agira icababariye. Ndazi biriko birabogaboga. Uno munsi natangaye cyane kuko menyereye kumubona abonye ibintu nk'ibi acarira. Rero nkeka yavuye mu Rwanda bamuhaye inkomezi zo kutarira. Rero nawe nibaza ko turamuha kanya agira icyo ashikirije. Jewe ijambo ryanje ryari ryo kubashimira no kubaha ikaze. Murakoze. Wari wowe wese nibaze ko ikintu cya mbere bavuga ko muri uwo mwanya ari uko anezerewe cyane. Icya mbere ndanezerewe cyane kubona ngarutse mu gihugu cyanje, mu bantu banje, ni umunezero udasanzwe. Hama ku izina ry'abakinnyi b'amareresi bose navuga ko ari bakishimira bakumva ko twokorana. Rero aho nari nagiye jisi nari nagiye nka jeyo, ariko nari nagiye nk'umukinnyi w'amareresi mu Burundi. Ivyo rero ndabishimira Imana, namwe ndabashimira kubona mwaje hano. Ndashimira abavukanyi banje ntibari mu ibi bintu bya entertainment ariko bari hano. Ndashimira Happy River niwe muvyeyi wanje muri filme. Ndashimira DH Telecom imba hafi kenshi, ni company kwa kuntu twamaturira buri gihe ngo ama company ngo atube hafi atwitwararika agiriki ashobore gukorana natwe. Niyo company ya mbere nabonye iriko irabikora kandi duhimiriza n'abandi kugira ngo baze kuko turi umurima udahomba. Nibaze ko ibindi nza kubivuga mu bibazo biza kumbaza. Ego. mukomeze mudufashe gukurikirana. Hama ikibazo cya mbere nagira mbaze, waragishwa mu Rwanda, turabona utangura ibikorwa, ariko akenshi twaravye mu interview yagiye gukora, akenshi baratwenga sinzi icyo byavako. Icya kabiri, mbega wiyakiriye gute umaze gushika muri kiriya gihugu mu gihe ariho bwa mbere ndibaza warushitse? Mbega ku bijyanye n'ibikorwa byaje bigenda gute? Ibyo byarakoroheye gukina n'Abanyarwanda mu gihe utari bamenyereye cyangwa byarakugora gatoya? Byafashe umwanya ungana gute kugira mu kine zijya seri zose mu mwanya muto? Ndakoze. Uzurarindira Fanny kugira ushire nka bibiri rimwe hanibyo. Lavine avuye ngaha mu Burundi bagana mu Rwanda. Wibaza ko ari iki bisunze kuri Fanny kugira ngo uje gukorana bwa irere isamwe nasi murakoze? Tuze turagira bike okay umwe tugire bitatu. Tunajimugana kwa Bronze na mbaze urugendo mwagize ni urugendo shuri kuri mwebwe eka muri rusange no kubatumye bose b'amareresi yo mu Burundi. Naguma nonga ni kubera ko indoto yanje mu ndoto nyinshi mfise yarishitse, kuko nari mfise indoto yo kuba international, ko ntaguma nkorera ngaha mu gihugu gusa ngo menyekane ngaha mu Burundi gusa, ariko naho ntarashika aho nshaka, ariko urumva yuko indoto yari kiregereze. Baza ko ariyo mpamvu nari mfise umunezero udasanzwe. Hama uko nifashe nkishika nayo numva ko umenga nyene birateye nk'ivino nayo numva umenga birateye ubwoba, mugabe bivaye n'ukuntu banyakiriye ibintu byose byaciye binyorohera. Hama cyane numva yena nabavukanyi bimeze neza. Hama yego nifashe neza nyine ndyohewe, byaranyoroheye cyane, byaranyoroheye kubera ko banyakiriye neza, banyakiriye nk'umuntu adasanzwe.
banyakiriye nk'umukinnyi w'igihugu adasanzwe, ntibanyakiriye nk'uko umenga hariho byinshi bagomba banyigisha, kuko ibikorwa byanje bari bamaze kubibona. Yego byaranyoroheye muri make. Hama Benisho niwe yabajije ngo ico bisunze kugira ngo batore jewe. Nibaze ko ico kibazo gifitiye inyishu, nibaze ko ari kubera nagize amahirwe y'umwaka kuba best actress w'umwaka, umukinnyi w'umwaka mwiza. Yego kandi na filime yanje ikaba yabaye iya mbere, ndibaza mwese murabizi, ico nico kintu nyamukuru bisunze. Hama bronze naho ngo urugendo nagize rwa rugendo shure, yego rwa rugendo shure, uretse ko nasanze ikintu baturusha ni kwa gukunda ivy'iwabo, kwa kumenya kwidandaza gusa, naho gukina turabingaya cyangwa hariho nabo dusumbya gukora. Hariho benshi tabasumbya, nk'akarorero hariho abonye irya filime y'amahasa Happy River yatanguye kunkorera, barumirwa kuko bari bazi yuko turi abantu babiri, baratangara cyane kuko nabone nabo babigerageza ntibabishikana nk'urugezo twebwe tubikorako. Nubwo yuko twe ico nize cyambere no kutisuzugura mu kazi kacu, mu mwuga wacu, tubikore tuvyishimira kandi twumva ko dushoboye, muga kumva ko dushoboye ntitugire ukwirata, ariko twame dufise ibindi dushaka kwiga cyane, muga tumenye kwidandaza, tumenye yuko dutegeze gushikana ibikorwa byacu kure. Ari gihe dukora ibikorwa ugasanga twebwe ubwacu ntitubipromoting uko byari bikwiye, nkuko nigeze kugacisha ngo hariho n'abajournaliste batadufasha kubipromoting, uwo byatsitaje ambabarira, ariko uko kwari ukuri. Hariho bamwe usanga uhaye ngo bagufasha kupromoting ikintu batagikora, ariko ubu Imana ishimwe uko biri ko bigenda bihinduka, kuko umujournaliste ateye imbere, jewe nteye imbere, umujournaliste azoteye imbere, hama tugende tuduzanya. Nta jewe nta umujournaliste ntaki, twese tudugira hamwe. Abanyarwanda niko babikora. Naratangaye cyane, nariyumvira ati mbega ninda azotangura ku ma interview, ninde bizogenda gute, ariko ku munsi wa mbere baje ari abajournaliste nka batanu kunkoresha ama interview, ntibanze ntibagize ikaye kubararavya akantu gato gusa, bumva bose umenga boshaka kumenya Fanny Ravine niki niki, ku buryo uwo munsi hariho nabo twasubije inyuma nyene barababara. Nejo ngombanze kubera ko ibikorwa nabiheje ntevye, naje shooting nka 5:00 z'ijoro ya irya filime yanje Umupfakazi, kuko nabone harimo abanyarwanda bari batonze muhira ngo ndabahe ama interview, ariko ndavuga nta mwanya uhari, kubera ko bazi akamaro ko kudandazanya hagati yabo. Jewe umusitari ndabadandaza, nabo abajournaliste bakandandaza. Nibaza ko nibyo hanini nize, gukunda ibyo wabo, gushikikirana no kwiha agaciro no kwiyemera mu byo bakora. Murakoze. Impamvu ni yindi nyene yo kudakunda ibyo wacu ngo tubirumbire, tubipromoting uko bikwiriye. Naho ubundi by'ukuri ndabateye intege, twe turakora kandi burya twe turakora no kubasumbya, kubera ko uravye twe gukuntu dukora n'ukuntu twinjiza, muga tukaguma tubandanya. Bobo iyo babinjiza nkuko twinjiza baba barabihagaritse, twe dufise umwete, dufise ishaka, mugabo hariho ukuntu nyene hari akantu katarabohoka, muga bizogenda neza. Mugura ivyo dukora n'ivyo twinjiza tukaguma tubandanya, nuko iri turabakozi beza. Narishaka gusubira kandi Fanny, mbega ko baguhamagaye mu Rwanda, ariko n'ibyo mwarakinire si byagenze neza cyane, bagushinze no kuvuga mu Burundi ne yigeje neza no kuvuga muri mwaka. Mbega warugiye mu nzira yo gufasha cyane karakazi baraguha amafaranga n'batari banga. Amangira ko twabonye gicaranya n'abantu bari imbere ngaho, sinzi icyo bakoze, icyo bagize, icyo bakoze, uvuga kuri Fanny, uvuga bo twibwira kugira ngo ngireko gufata urugendo rwo kuja mu Rwanda. Murabizi uko ndi umuvyeyi, sinoshobora kuva ngaha ngo mfate itike y'indege ngende kumara indwi zirenga 2 mu kindi gihugu, abana banje badafise uko bariko barabaho. Karakazi kanjanye, yego ntikwari gufasha, karakazi kanjanye, uretse uko nyene abakinyi b'amareresi bafashanye barampaye akazi, hama nanje mu nyuma ndabaha kandi, kuko nabo bace bakina no mu Mupfakazi. Yego kandi si ibi byonyene, si igikorwa gusa kimaze gusohoka cyane dufitaniye, ariko hariho n'ibindi byinshi muzogenda muramenya vuba. Hama abari imbere nibaza ko twari twabavuze
Okay. Dodo niwe yashoboye guserukira abandi basinayasite yumviriye kunyakira. Piriva n'umuvyeyi wanje muri filme Dash Telecom. Uriya ni Alexia yaserukiye company yitwa Dash Telecom. Company yumva ukurira kw'abastar maze ikadufasha ubu niho turiko turakorana kino gihe murana ko banayakiriye neza. Ego. Ko twumva yuko wakoze ibikorwa byinshi byerekana mbega ihinduka rimeze gute kuri fata? Ihinduka rimeze gute? Ihinduka ryo ryumva ko ritobura kuko ngiye kubandanya nkora kuko ndabona ko sinari nzi uko ibikorwa byanje hari ahantu bigera harengeye mu gihugu canje gusa ariko maze kubona ko mu Rwanda babikunda mu Rwanda amakomantere yabatekerera abandi bariko barakorana babwira ntibacike intege bakomeze uko biri kose ntibacike intege kwanza ubwa mbere ubu birimo yumva ko ari umuhamagaro wiyo kuko hari igihe dukora filme kugira ngo twiryohere cyangwa ikindi kintu namba y'umuziki cyangwa ikintu cyaco cyose ukagikora ngo kugira umere nka naka cyangwa wiryohere atari biriko biva muri wowe ucuruhana ingoga no bahanura yuko bakumviza ko ari impano yabo bakabikorana umwete bakihangana ikinyoma mareresi natwe hamwe leta yozera twumvira ko ikaduha ivyo biraka natwe urumva ko yoba idufashije cyane leta nuko yo dufata mu mugongo ikamenya ko duhari kandi duhari kubwayo kugira ngo dushobora kubakira igihugu hamwe hama amakampani nayo nasaba yuko yotwizera ahumuka amaso amafaranga kuko badushoyemo ntashobora guhomba uretse uko bashobora kunguka mvugiraho hariho n'amakampani amwe usanga ngo baraguhamagaye ngo ugire mukaje usanga bariko baguha inyica ntikiza hariho nk'iyamamagaye mu minsi iheze rwanda rukata amahera naho nokorera n'ukuri kubera ko uca usanga ni amahera atuma izina ry'ibikorwa byawe biriko birasubira hasi si ubwibona cyangwa se ubwishime ariko hari ibintu dukwiye kurengera kugira wubake izina biragoye rero hajaza umuntu agahomba amafaranga wapi kweri rero dusaba yuko amakampani yotwizera kandi akaduha agafatika kuko natwe tuba turi ko tubakorera ibintu byiza kandi bitazopfa bivuye naho twe tuzopfa publicité yabizogumaho ibintu byabo bizoguma biboneka mu bikorwa byacu kubera ngo umusitari ntapfa nuko fani torika ubanze wakire babiri nke cyangwa